kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe P33b Burundi n'inshuti zayo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Udahisemo gukurikira Yesu uraheza ugakurikira Satani. Munyana somurabe icyo Yesu abivuga ko mu butumwa bwa Luka igice c'9 umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Abwira bose ati umuntu ni agomba kunkurikira niyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubuzima bwiwe azobukiza. Bakoze binani kuza kumfasha kuragira impene. Sawa. Nta kindi mfite n'ukora. Nta bagenzi, nta name noja. Sije nzobona nasubiye igitego. Pasikire mu kugera. Tuzogira ibihe byiza. Ibihe byiza? Ikidasanzwe ca Pasika igwinyoni n'igiki. Hari koraniro ku rusengero ridasanzwe. Tuzogira ibisharizo bikoreshwa amagi. Tukaba tugira umunsi mukuru. Tuzoshariza amagi hanyuma tuyatange ko amakado. Reka nkwereke ico nyoku yatwigishije. Ukuntu igi ari ikintu gikomeye. Atari ubunyene Yozefu. Ivyo binyoma vyawe sindavyiteguriye. Ariko si kinyoma. Ivyo ntaco bimbwiye Yoze. Saul umunyabwenge. Mbwire cyari cyo Pasika. Iki? Ndaze ko atabyuzi. Sawa, none vy'ukuri Pasika ni iki? Pasika n'umunsi mukuru w'ivya Yesu. Nyokuru yatubwiye ibya Pasika. Ndacavyibuka. Abigishwa 11 bari bakoraniye i Yerusalemu. Bariko baravuga inkuru za Yesu kugeza ukuntu yabambwe ku musaraba. Niho babona abantu babiri babashitsemwo bavugana nabo. Umwe muri bo yitwa Kileopa. Ntimwoshobora kubyemera, ariko ndababwira ko mpejeje kubona Yesu w'i Nazareti mu nzira ije Emawusi. Iki? Twagiye kumenya ko ari Yesu dushitse mu nzu mw'ijoro dusangira ibyo kurya nawe. Kiyopa, ivyo uvuga ntituvyemera. Twari kumwe. Uko Kiyopa bivuze niko vyagenze. Urinde wewe? Ndi umwe mu bizera Yesu Kristo. Urabona ko ndi umugenzi. Uzi gute ko yari Yesu? Igihe Yesu yatuvamo tukabona aranyitse, tona Kiyopa twatahuye ko yari Yesu twari kumwe. Twaciye twumva twugurutse twibutse ukuntu yari karadusigurira ivy'Imana. Yavuze ngo iki? Ariko sinzi ko mwovyemera. Yego turavyemera. Amahoro abe muri mwebwe. Iki? Urinde? Niyumvira ko ari umuzimu. Kaguswaganya Kiyopa. Jewe no kuva iruhande. Ntibishoboka ko yoba ari Yesu. We yarapfuye. Ko mufise ubwoba niki? Kubera iki mufise ugukekeranya mu mitima? Eheraba ibiganza byanje, ibirenge byanje. Ntimubona? Ni jewe Yesu. Ibintu sindabikunda. Kuba hano bava bitukwegera kaga. Eheraba hano nkorako. Mbengo hari kwinyama kandi aya magufa yiwe nayukuri. Yerega nivyo imizimu ntigira inyama n'amagufa. Nimurabe ni jewe Yesu. Yesu? Ariko ni wewe vy'ukuri? Sindavyemera. None asangwa ari wewe. Wabigenjeje gute? Twese twarayibonye ko wapfuye. Yego ndabona ko mugikekeranya. Ngira ngo nimwabona asangiye namwe muraza kwizera. Hari ico kujya mufise? Ngaka gafi? Ibi nivyo nari nababwiye nkiri kumwe namwe. Muza mwaribagiye atanu umwanya uhaciye. Mwibuke ivyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose. Mu vyanditswe n'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi. Ntimubona ko byashitse? Ewe Yesu, dufashe gutahura ibi bintu. Sinababwiye yuko Mesiya azobabazwa. None sinapfiriye ku musaraba. Ego migisha. None sinababwiye yuko inyuma y'iminsi 3 nzozuka mu bapfuye. Warabivuze mugabo. Sinababwiye ngo mugende muvuga ubutumwa ngo abantu bihana ibyaha byabo ndabibaharire. Ego warabivuze. None sinababwiye ko mutegerezwa kujana ubwo butumwa mu mahanga yose muhereye i Yerusalemu. Warabivuze Yesu. Twaravyumvise. None sinababwiye yuko nzobarungikira muhemu yera kugira ngo muronke ubushobozi bwo kubikora
kandi ko mworindiririye Yerusalemu. arabivuze Yesu. None ingorane yanyu iri hehe? Twari dufise ubwoba twiyumvira yuko bahejeje kukwica bazoca bahindukirira twebwe bakatuma. Twagira ngo kupfuye igikorwa cyacu kirahetse. Uratubabarira ko twagize ukwizera guke. Nimuze tugende i Betaniya, hariko haragera ko nsubira mu ijoro kwa data. hanyuma Yesu yaciye ajyanwa mu ijuru. Iyo rero niyo Pasika. Ni umunsi mukuru wo kuzuka kwa Yesu. Abamwizera bose barawuhimbaza. Yose sinari ndabizi. Era amasaha yageze. Nibaza ko twosubira imuhira. Ubu papa na mama baza bahagaritse imitima kubera twebwe. Begatari, Pasika izohimbazwa ryari ku rusengero? Mushingana, uri kurabaza iby'urusengero? Ubuho nturire ngo usabe, turajyana ku rusengero guhimbaza Pasika. Yego. Mugabo urazi ko ari ukubanza kukubaza? Narabyiyumviriye ko cyane muri iyi minsi. Ni umunsi mukuru mwiza. Mbega Minani ntituzojyana? Sindabizi, nzomubaza kubera ko bibajije. Ndabona ukuntu Yozefu yifata neza, niyakosheje aca agerageza gusubiza ibintu mu buryo. Noshima ko na Minani nawe yomera nkawe. Igihe nikirarenga. Kumbure iyo nkuri ico mama wanje yambwiye nkiri muto, nanje nkaja mu rusengero. Minani ngira ngo abari icitegererezo ciza. Kubera Minani akarorero keza, ivyo biruta kuja mu rusengero. None ugomba kuvuga iki Gagatari? Inyifato nziza ya Yozefu iva ku kugendana na Yesu kwiwe. Ico si ikintu wohabwa no kuja mu rusengero. Mbega Tarina, kutigera unezerwa n'ivyo nkora? Wewe unezereze Yesu bwa mbere. Aravuga mu butumwa bwa Yohana igice ca 10 ku murongo w'10 havuga ngo nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Era bakarorero nyokora dutangara cyane. Ndavyumva yose. Ndazi ko zonezerwa cyane naka gashusho kakozwe mu biti kerekana ahantu abana bokinira. Oncle Tade yakise akabuga kikarashishi. Abana bazonezerwa na cyane babonye aha hazoja imigozi yo kuza barurira ko bakira. None byari kurushizaho kuba byiza kandi bikaryoha iyo tuba twarashoboye kuzana igisenge cyaka kabuga. Kumbure papa wanje azokizana niyagaruka ino. Sivyo Gayotse? Ego vyoba byiza kandi nzo mubonera imuhira nzobimubwira. Sawa abahungu, murutse ibikoresho dutangura kubaka. Odasi, ugiye he? Ndarushe kandi ndashonje, ngomba gutaha. Medi, wewe ugiye he? Ngomba njane na Odasi. Nimwodufasha kubaka kano kabuga k'imikino. Erega dufashanije twese bice binyaruka. Turarusha cyane. Sawa, dufashe gusa kurutsa ibikoresho bive mu mukogote hanyuma muce mugenda. Oh, aho ni sawa. Ingohoda tudafashije karorero azobibwira cambara tuje tugira ingorane ku ishure. Medi na Odasi ndababwire mutagomba gufasha ni sawa. Ndabaretse tugomba gusa abantu bakunda gufasha abandi. Mbega ubwo rwamo hanze ntugwike. Amahoro nyoko. Amahoro mwese. Ibi biti byose ni ibyiki. Nazanye abagenzi hamwe n'abakozi bavuye ku ndava. Tugomba kubaka akabuga k'imikino y'abana. Akabuga k'imikino? Akabuga k'imikino n'agati. Ni nk'inzu y'ibiti ikaba ifise imigozi yo kuririrako kugira ngo abana bashobore kwinezereza mu dukino twabo. Ni karorero yavyiyumviriye. Oncle Tade niwe yatweretse ingene bakubaka. Muri abahungu b'ingirakamaro. Ivyo byose ku neza y'abana. Oncle Tade niwe yatweretse ingene bavyubaka. Aranadufasha guhimbagura ibiti byose ku ngero zikwiye kugira ngo tuzosiga duterateranya gusa. Urakoze Yesu. Oncle Tade nzomushimira ninamubona. Ntugire ikibazo nyoko. Tuzomubwira ukuntu wanezerewe cyane. Kandi mutegerezwa kuba munyotewe. Bandanya mukore nanjye ndabazanira ico kunywa gikanye. Kumbure n'ico mwoshobora gufungura.
Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 2140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.